none ga ya bese reka tugaruke gatoya tukubaze mbega nk'ubu uya iyo muhuye n'aba bantu bakugirira nabi iyo muhuye n'aba bantu wibuka ko bigeze kugushira mu kazu ka sugumwe kamara iminsi 3 nk'ubu iyo muhuye na wa muntu watubwira yigera kukubika ku rusenga kukubita za nkoni zibaba iyo muhuye mu ncamake n'aba bantu bakugiriye nabi ni kikuzamwo mu mutima nkaca ngira ikindi kibazo ndakubaza nti mbega wowe warabahari canke hari undi mugambi ufise kuri bo? Okay, murakoze. Mu bisanzwe iyo ukomeretse urakira, ariko inkovu iyo itaruma neza iratonekara. Vy'ukuri ndi hano ndumva ko mba narabahariye. Warabahariye? Narabahariye, ariko nk'iyo ngiye muri commune Muramvya, province Muramvya, vraiment ca nibuka bya bindi vyose nkumva ko afite babantu nta nzigo nkibafite mugabo mugaya imashira kugarukamo mubabaro ni unyuzura nkumva ndamerewe nabi ngaho hantu ndi yego mugabo abantu narabahariye pe narabahariye kandi ndumva ko naho ntumva kumenga nisinoguma ngira ni imigenderanire nabo cane mugabo narabahariye kuko natahuye ko hariho ahantu Imana igucisha kugira ngo uhace ushika handi kandi aho hantu naho ugira gute ntushobora kwesha iyo nzira na Yosefu yarabayeho neza wewe muga kubera ko hari ahandi handi Imana yashaka kwaba yabwirizwa guca muri prison yabwirizwa kumererwa nabi yabwirizwa guca hajya hose yaciye so ubu nivyo natahuye ivyo naciyemwo ivyo aha abantu tubangiriye nabi bose babaye ibikoresho kugira ngo uno munsi nzobe mfise inahe mvuga nti ndashima Imana yangiriye neza ndashima Imana yankuye muri ibi kugira ngo n'umuntu yumve inahe yanje yumve ko Imana ikora yumve ko Imana igikora yumve ko Imana itabara yumve ko atahantu habi Imana itogukura atahantu heza Imana togushira yego munywanyi uriko uradukurikirana ndizera neza ko wagize ibihe vyiza kandi kugeza n'ubu ukibandanya kugira ibihe vyiza ibihe vy'ishimwe ibihe vy'inahe kandi ndizera neza ko aho uriko urubakwa none gaya besi tumera nk'abarangiza tumera nk'abasozera kino kiganiro cacu nashaka mutubwire ni ryahe jambo gihumure kuko ntawubizi abariko barakuraba ntabuzi wewe mwombure ashaka ko ari umwana ariko aca mu buzima nk'ubwo waciyemwo arenganya ahantu quelque part ariko barakuraba akumva inahe yawe nk'ijambo ry'ihumure nk'ijambo ryo kubateza imbere ryo kubatuma bumva yuko ego iryo jambo nyene niryo dukeneye ubabwire mbega no kwiga umuntu ari mu myaka umengo ntisa niyo kuja kw'ishuri mbega birakunda kubera iki gute iryo jambo yego murakoze nkuko nabivuze muntu uri kuradukurikirana ushobora kuba uri mu bibazo kanaka bishobora kuba ari nk'ivy'iwanje canke biri hejuru y'ivy'iwanje mugabo nashaka ndakuremesha n'ahantu na hamwe habi Imana itogukura n'ahantu na hamwe heza Imana itogushira jewe naho nabivuze nari mu buzima nama fisi isengesho rivuga ngo Mana icompa nkariha n'isheze wani rya sheze iriya umva sinari nzi yuko bizoshika nkakura nkariha n'isheze nari mfise isengesho rivuga ati Mana icompa nkariha n'isheze ahandi nari mfise isengesho rivuga ati Mana icompa nkazoshika ejo kumbure hariho umuntu yambwiye ko azongurira ibintu biryoshe kandi Mana icompa so muga ubu urabona yuko isheze ndayisumba hafi inshuro kabiri ni ukuvuga ngo
nivyo ibihurimwo birakuremereye ibihurimwo birakugoye hari naho ugera ukumva kumenga si heza ntibuca ariko murankunda kubwira abantu ntigise iyo umuntu ari kugise umumama iyo bamama bari kugise afete nibwo bubabare ngira ngo bwa nyuma muga inyuma y'ubwo bubabare baranezerwa so rero wewe uri kuraca mu bibazo naguma ndagusabe wihangane ico gise cawe gisunike kuko inyuma yo gusunika hazova mu mwana uyo mwana nishimye so rero birababaje birababaza urababara urasagori urafite uramererwa nabi ariko inyuma y'uyo mubabaro kuko nibaza ko abenshi mwararize benshi mwarahojejwe sinibaza ko no gusanga uriko uratwenga ngacanza nkaguhanagura mosozi ubanza kwanza ukarira urarira hama ugahozwa rero iki nigihe cawe cyo kurira kugira ngo uzohozwe n'Imana nanje nararize hari nagira naha mosozi akama so mugabo ndi mu gihe cyo guhozwa n'Imana ndi mu gihe cyo kuremeshwa n'Imana urashobora kuba utiyize urashobora kuba warize ukabihagarika so no gutera intege igikuru ni ntumbero igikuru nico yifuza gushikako jewe ni natanguye sinasubiye mu ishuri natanguye ishuri mfise imyaka myinshi cyane natanguye abangana nanje bahejeje hariho nashaka n'abangana nanje bari bahejeje za university hariho n'abangana nanje bari bahejeje humanité benshi bangana nkanje bari bahejeje amashuri nta biga muri cycle inférieur bari bahari mugabo naciye ntangura primaire kandi narayihejeje na secondaire ndayiheze ubu amashuri bisa nuko nayahejeje rero ntawogira isoni ngo sinokwiga nkuze nararengeranye nukuri ibintu byose nibaza ko ari mu mutwe ukorosha mu mutwe hamuka bikunda nukuri naje haragera igihe numva kumenga ndi mwibarabara ntambaye agakabutura kakaka imenga birateye isoni ariko narifuka mu maso nkagenda mu ishuri nkiga kandi nkabitora rero nawe wumva ufise isoni canke ubwoba bwo kuja ku ishuri ngenda ku ishuri kuko uko biri kose ishuri ningira akamaro uretse kumenya gusoma no kwandika hari n'ibindi bintu byinshi umenya biragukuramwo ubwoba bwo kubana n'abantu biragukuramwo ubwoba bwo kuvugana n'abantu afite uharonkera ibintu byinshi uretse gusoma no kwandika yego okay murakoze cyane mwebwe mwadukurikiranye kuva mu gatondo kugeza no masaha turizera neza ko mwahezagiwe kandi mwafashijwe byinshi ni nahe ya bese rero kugira muzokwame muronka inahe turashirirako aho kuri YouTube kuri channel YouTube yacu yitwa Inahe TV turakwinginze cyane turagusaba ngo ugire subscribe hama kugira ngo uzoze ushobora kuronka inahe zacu dushirako byoroshe gose utarinze kuzirondera hama ushireko na commentaire yicagufashije yicubona ushaka kutuvugisha natwe ivyo bizodufasha gose mu kuza turabarondera kugira ngo tuyage tuvugane twumve ico Imana yabakoreye ya bese rero nashaka mfate kano kanya ndabashimira gose nakoze gose ku kigoro kanyu ntawaruzi ko twobarondera mukatwitaba bivanye n'ivyo mwaciyemo kuko burya ibintu mwaciyemo sinibaza ko ari bose abo bivuga kuko umengo ni ibintu bibabaje gose kandi biteye ubwoba uretse no ko biteye ubwoba binateye n'isoni bimwe muri ivyo rero wabaye umuhizi wafashije imitima ya benshi natwe nkumbure hari bimwe wagiye uradufasha rero nashaka ndagushimire cyane gose bivuye ku mutima kubona watwitavye ya murakoze yesabahezagira amen kandi nibaze yuko n'ikindi gihe tuzobakenera tuzobaronka yego cyane ego namwe rero mwako muradukurikirana kandi bibutsa yuko ikiganiro yari Yesu aracakora kuri Inahe TV tukaba tuzosubira ku kindi kiganiro cacu Yesu aracakora mukurikirana iyindi nahe nziza muzobafasha mugire ibihe vyiza Imana ya n'umugisha ibagirire neza ibahezagire mu byanyu no mu banyu.